amosozi aguma atembera mu maso. Bavuga ati ngo amosozi y'umugabo atemba aja mu nda, ariko uno munsi ndabona umenga ay'iwacu ntagiye gutemba aja mu nda. Ndabona neza yuko umenga agiye kuba yanakoroka akava mu maso yacu. Amosozi yacu agiye kuvayo, agiye guseseka, atembe, aboneke, wa mugani w'ikirundi tuwuceko kubera ko ibyabaye vyaturengeye. Rero bakunzi ba Inyishu Media, ikituzanye ngaha rero imbere ya kamera turiko turavuga kuri Aisha. Ni hatari kweli. Turiko turavuga kuri Aisha. basi yaba ari uwundi muntu, yaba ari ikindi kintu basi atari urya anye twari dusanzwe tumenyereye. Yari umuntu yitonda kenshi, je nakunda kumubona kenshi. Yari umuntu yitonda, umuntu akunda abantu, nubwo utamuramutsa arenganye wenyene yakuramutsa. Byashitse giturumbuka, yari amaze iminsi agwaye ari mu bitaro. So bakunzi ba Inyishu Media, kuri uno munsi ni umunsi nyene twaramutse tutamereze neza, ngira ngo murabibona mu maso hacu ko twese tumerewe, kuntu ibintu vyifashe. Ndibaza si akamenyero, si uko vyari bisanzwe tuza imbere ya kamera cankwe tuza imbere y'abantu badukurikirana tumeze nk'uku unya. Nyimba twaje nuko hari impamvu. So bakunzi ba Inyishu Media, mumenyereye ngo dukora ibiganiro, hari niyo mvugo mukunda gukoresha ngo baduhe show, ariko uno munsi sivyo vyatuzanye hano imbere ya kamera. Sico kintu nyamukuru catuzanye hano hantu, nuko hari impamvu, nuko hari icabiteye. Kubona umuntu yijiriwe mu maso si ukuvuga ko yakubiswe, ariko hari vyinshi bitera bituma umuntu yijirirwa mu maso canke aboneka yuko ashavuye, bitera umuntu aboneka yuko atamerewe neza, canke ngo bisigure ngo aragwaye, oya namba. Ariko uno munsi nkuko mubibona twazanywe n'inkuru y'umubabaro, inkuru iteye ubwoba, inkuru ngira ngo umwe wese nahaza kuyumvira iza kumukanga, iza gutuma akanguka cane nkuko natwebwe twakangutse. Inyuma yo gukanguka twese twababaye, inyuma yo gukanguka twese twagize akababaro karenze umutima, kugeza yaho twese twumva ataco twovuga. Nano majambo ndiko ndavuga sinzi iyo ndiko ndayakura, kubera ko ndumva umenga umutima wanje nturi hamwe, ndumva umenga sinezerewe, nta munezero na mutoya mfise muri jewe kubw'ivyabaye. Bakunzi ba Inyishu Media rero, nkuko mubibona umubabaro ntangene udukikuje, amosozi aguma atembera mu maso. Bavuga ati ngo amosozi y'umugabo atemba aja mu nda, ariko uno munsi ndabona umenga ay'iwacu ntagiye gutemba aja mu nda. Ndabona neza yuko umenga agiye kuba yanakoroka akava mu maso yacu. Amosozi yacu agiye kuvayo, agiye guseseka, atembe, aboneke, wa mugani w'ikirundi tuwuceko kubera ko ibyabaye vyaturengeye. Rero bakunzi ba Inyishu Media, ikituzanye ngaha rero imbere ya kamera turiko turavuga kuri Aisha. Ni hatari kweli. Turiko turavuga kuri Aisha. basi yaba ari uwundi muntu, yaba ari ikindi kintu basi atari urya anye twari dusanzwe tumenyereye. Yari umuntu yitonda kenshi, je nakunda kumubona kenshi. Yari umuntu yitonda, umuntu akunda abantu, nubwo utamuramutsa arenganye wenyene yakuramutsa. Mu bisanzwe rero Aisha mwari musanzwe mumuzi, abakunzi ba Inyishu Media mwese mwari musanzwe mudukurikirana, mwari mumaze kumubona Aisha amaze gukora ibintu vyinshi, ntawo mvuga nabi. Ngira ngo bose Bobo wari umuzi Aisha nawe. Birateye ikigongo Twese- ngaho ubona nabuze ico mvuga. Aisha nta muntu atoba yaramuzi akurikirana Inyishu Media. Ni hatari kweli, burya n'agahinda gakomeye cane. Rero je sinumva ko hari amajambo menshi mfise novuga.
gusa uno Aisha ibibaye ni nagahomerabunwa niko bavuga mu kirundi, nagahomerabunwa ni inkuru itari iyo kuvugwa, kubera inkuru yo kuvugwa ni inkuru y'umunezero, inkuru itari iyo mubabaro, ariko reka ndavyature, reka ndabivuge basi, ino nkuru kuri Aisha ni inkuru y'umubabaro, ni inkuru iteye agahinda. Yaba vyabaye nkuko ntare kwabivuga, yaba vyabaye ku wundi muntu, ariko ntawe tuvyipfuriza, yaba vyabaye basi no kukindi kintu, ariko uno munsi byashitse giturumbuka, yari amaze iminsi agwaye ari mu bitaro agwaye. Je kubera ayo makuru nari nahuye na Aisha turayaga, mbarira atagiye mu bitaro, agiye kuraba mama wiwe agwaye. Ndazi yari yaje no ngaha anye mu biro, ndibuka igihe bariko murakorana ikiganiro, hajya munsi mukorana ikiganiro mama wiwe yari ari mu bitaro. umunsi kuza muresha Kuze nyene ndamubona ariko aramuresha mu kiganiro, baratwenga bararyoherwa. umva tureke ivyo bintu vyo kureshanya n'ibindi tubireke. Isaha nyimba vyagenze uko onye kuze ndaza amajambo amubariye Aisha n'amajambo y'urukundo gushikiza isaha. Si Aisha wenyene agiye mu kababaro, nawe ugiye mu kababaro, kuko nawe nyoko bukwe wawe niwagiye niwashengeye mani mwakiye ukamibwaye. iyo nkuru ibabaje cane kumva kuze mu minsi mikenya yagomba aronke nyina bukwe. Aisha aramubwira ati ndaguhaye amahirwe y'urukundo rwawe mange twogwigako birashobora kuzokunda. N'ikindi kintu nagomba mbarira abakunzi ba Nyishu Media, Aisha ndazi muramuzi, Aisha muramuzi kenshi mukunda kumwita kari umuntu mubi, kari umuntu atameze neza. Ndabasabe nimwabona iki kiganiro muce mushiraho commentaire zibabaje, kuko canke mwiyumviriye mwebwe nyene zo gutyoza, kuko si Aisha ashengeye, ahubwo hashengeye umuvyeyi wiwe. Rero umuvyeyi wiwe yarafise uruhara runiniya cane kuri Aisha ndetse n'abatoyi ba Aisha. Rero aya makuru tuko turabagezaho kugira ngo muze mwumve ko Aisha atagifise umuvyeyi, nubwo muzobandanya mumubona kurya ntagifise umuvyeyi wiwe. Umuvyeyi wiwe ariwe mama wiwe yitavye Imana. Rero turashaka iki kiriyo turimwo cakoze kuri Aisha gusa, cakoze no kuri twebwe no kuri mwebwe mukunze kuba mumukurikirana no kudukurikirana na twebwe. Ibi birabaraba kandi na twebwe kandi biraturaba, nico gituma tubibashikirije hano onye kugira ngo mubashe kumva umuntu apfuye ego ni mugambi w'Imana, ariko natwe tuba dusigaye ngaha kuri nosi turagira agahinda, kuko tuba tubuze umuntu tuba tubuze umuntu twakunda tutanka. Gushikiza isaha kuze ndamubona mu maso hiwe harijiriye, obo kurundi ruhande nawe nyene kubura birababaje nagahinda birababaje. Ese saba gusa basi yaba bishoboka twari do kugenda kumuhana hari ikiriyo, ariko twavuze ntitwoja nayo kamera ahantu hari ikiriyo ngo tugiye ngo gukora ibiganiro, shaba dufata ukundi canke bakadutahura ukundi. Nico gituma izi saha twicaye hehe mu biro bya Nyishu Media turiko tugiriraho kino kiganiro, mu vyumve yuko Aisha atagifise umuvyeyi. Aisha kumbure basi nivyashoboka ku munsi wo kuja guhamba hari igihe tuzogenda na kamera tugende gufata amashusho, hama mwibonere ukuntu ibikorwa bibandanya byo guhamba nyina wa Aisha. Sivyo kuze ndabona agahinda ni kenshi cyane, ariko Imana yamukunze kudusumba twihangane. Ariko ikintu nagomba mvuge ko urujya muvyeyi ashengeye, tugiye kumutora Aisha iwabo, tugiye kumuraba Aisha iwabo, ibintu abarimwo murazi kenshi ari gihe tumusanga iwabo kwa Aisha, ariko na mama wiwe nyene yaba mu yindi nzu haruhande yabo yatwakira neza, ndetse yakunda no kumuhanura Aisha mu bintu yaba arimwo byose. Numwe mu bantu yadushigikira ku gikorwa tuba tuko turakora, akamuhanura Aisha, akamubarira mwana wanje ibiri kuragira bireke, ibiri kurakora bireke. Rero gushikiza isaha arapfuye, nituzi umuntu kari we muntu yahora adufasha guhanura Aisha, niyo muntu yahora adufasha kumuhanura Aisha, ariko gushikiza isaha yagiye yashengeye. Apfuye no munsi namarira menshi kuri twebwe, namarira menshi no ku bandi bantu bahora bifuza kugira gute
kumuhanura Aisha yakunda kumvira umuvyeyi wiwe, yakunda kumvira umuvyeyi wiwe, none ubu kagiye azokumvira nde? Kari umuryango yarasigaranye. Ku bakunzi ba Inyishu Media, iki kibazo Aisha agize kirahambaye nk'uko natwe kituraba. Abakunzi ba Inyishu Media nabo ndabasabe mukomeze kumwihanganisha Aisha, ku bashobora kumushikira n'abitaza gukunda ko bamushikira, mumwihanganishe kuri umuvyeyi, n'ibintu bibabaje cane. bakunzi ba Inyishu Media, ni uko urupfu rutagurwa kandi rutareshwa, nayo ahandi twarurondera tukarubaza igituma rumutwaye. Nimba rukeneye amahera agatangwa, nimba rukeneye kubwirwa amajambo meza rukayabwirwa, ariko iyo kintu cose kiba mu gihe caco kugira ngo kibere icigwa bakiriho. No musi ni nyina wa Aisha, ejo hazoba uwundi canke hirya ejo hazoba uwundi. Rero bakunzi ba Inyishu Media, tubandanye gushigikirana muri bwa bumwe nyene nk'uko ntarakunda kubivuga, shigikira Aisha, shigikira umuryango wiwe, mama wiwe ntaco. Rero bakunzi ba Inyishu Media, ndabashimire cyane mubona mubandanya mukurikirana, ndabasabe mubandanye no gushigikira Aisha mu biriko biraba vyose. Murakoze cyane. Reka turabe ingene tugushika mu kigandaro, turabe ko twovugana n'abandi bantu bari hariya, kuko nta karirimbo wowe uzi k'abantu ko kumusezera gacishemwo ndazuraza uturirimbo twinshi. ndabizi nanje ko ndirimba gusa, ariko sishobora kuririmba ndi mu mubabaro nk'uyu. nta impression, nta burya kumva ko woririmba biri muri jewe. Ndumva mbabaye ku buryo nirijwi ndiko ndasohora ngaha ahanya novuga ko ari nkakuka ndiko ndongera kubw'umubabaro mfise. Ndabashimira bakunzi ba Inyishu Media. Reka nzozere ndababwira ati ndamusabira iruhuka ridashira, Imana imwakire mu bwami bwayo ko yamukunze kudusunza.